bavuze umuco canke bakavuga Santa we kubgawe ni bo bavuze umuco media ni kibanza nubaha cyane cyangwa giti bavuze Santa ndamufata nk'umuntu niwo muntu qui m'a fait confiance pour la première fois. Santa canke uburyo mwabayemo ubona wo muhamano tangaye kwijana ushaka kunteranya go oya numuntu nivyo yara niwavyivugiye ko yagufashe ngo numuntu ngo nuhamano tangaye gusa ni mu bantu jewe mu bantu nshobora kumva ko no shimira n'igihe ntazoba ntagihari arimwo buryo umuntu aguhaye confiance bwa mbere mugakorana hari ikintu kinini yabagufashije yaramfashije ibintu byinshi muri career yanje vraiment ico ndahise kukivuga niyo mbona mufata nk'umuntu rero umuntu adasanzwe vuga aba artiste mumaze gukorana benshi harimwo Rinoji harimwo aba Bifes on the floor harimwo amazina akomeye gwe muri industry gusangamwo creativity wawe canke ubufasha bw'iwawe ubifata gute jewe ndafata nk'ikintu kinini yakuri jewe kuko kiranyubakira brand kirama agaciro mu bikorwa by'iwanje kandi kiranana n'inguvu ko nabandi batari bagiye tuzokorana yego sinzi we muri industry nimba yirimwo neza hari umukobwa yitwa Nerinat Nerinat uyavuze Nerinat avuze iki kuri wewe Nerinat numu influence yego birarangiye Nerinat numu influence ariko ndaje kwe kumbaje Nerinat no Nerinat for the first time numuntu afite umutima mwiza icyo rero ndakivuze mugabo naho abandi bantu bamufata uko ndi kuntu James ko ndamufata kuri wanje niko bivanye nuko ndamuzi cyangwa namubonye numuntu afite umutima mwiza numuntu uyu mufise ikibazo aragufasha kandi sinzi ko raba statiziwe statiziwe ikintu kimeze nabi direct arakivuga direct uretse n'ikintu kimeze nabi na tutovuga cyane ku byo bintu bimeze nabi no muri secteur arafasha cyane abantu bazimije abana umwitu yaragufasha kandi baraboneka benshi ni mama wa taifa bakunda kubivuga icyo kintu ndacyemetse umuntu ari aratahura cyane umuntu yumwegereye kamubwira ikaze ufise aragufasha kandi aracora kwe ana bazi bwa kana twiyegereza abana abana batwegera abana yavuze abana abantu mumva n'umwana okimunitwa umwana kuva ryari gushika ryari Arvin Design ari mu rukundo ndi Bujumbura bana muri kamera dukurikira we bakubwiye nko gukora nka design z'ubuntu uvyakira gute wiyumva gute vy'ukuri wozikora ntazo nokora notuma ndagusohokana nkagutwara mu kabaru kanwa niye ntara canke province wumva nyene ukunda muri zose intara nkunda intara ya Gitega kubera iki intara ya Gitega kubera iki utubaze umuntu witwa Adams azokubwira impamvu Adams ahantu uri arakunteje kabisa Shalom bantu banje nizere ko mumeze neza je kubwo ruhande rw'iwanje meze fresh kabisa urabona ko ibintu ari amavuta kuva Ingozi muri Miss Burundi dusubira kugaragara kuri screen za World Vision TV nitwa Pastor Nahima mbahe karibu mwe mu dukurikirana we wamaze gukora sabone respect kabisa saluti utarayikora ikore ubunyene tukivugana hama tubashe kuba tugendana neza na neza turi ku munsi mwiza uyundi munsi kabisa nandi mahigwe urabona ko ibintu bitera bigenda neza ndabashimiye cyane kuri mwebwe ndamutsa muri gisara ca Bujumbura abantu ndamutsa bari hagati mu gihugu East Africa or Africa abanyafrika mwese aho muri ko muraturaba muri Africa cyangwa muri Europe aba diaspora wherever you are please turabakunda cyane murabizi nta rundi rukundo ruriko rurabintuma ariko nuko mutugaragariza urukundo haba muri commentaire zanyu canke mukaca inbox mukatuvugisha so ndaramukije mwese rero nizera ko aho muri mumeze neza ubu bitameze neza vyose bihigihe ndizera neza ko ibintu bigenda biba neza uyu munsi rero is the bang after bang inyuma yo kuva Ingozi tugiye kuba twakira numwe je ndamuzi mu buryo bwa social media ku bintu akora ariko
uyu munsi nashatse kumumenya bimwe biri muri deep uyu munsi nashatse kumumenya biri muri deep tugiye kuba twakira umwe mu designer akomeye ngaho Bujumbura je ndamuzi ku bikorwa vyiwe ku ma pages yiwe akoresha ya Facebook Instagram n'ibindi urabona ko n'umuntu ariko arabikora neza ariko kandi muri yaka yo gushigikira aba artist kuko akora akora design iza gufacilita ibikorwa by'aba artiste n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye tugiye kuba tumwakira mu nkundire rero mwebwe muri ko muradukurikana tugende kuba twakira uyu musore agiye kuba aganira natwe n'itangazamakuru rya World Vision TV twagiye rero mu buryo bwihariye mu nkundire twakire umutumire wacu umushitsi agiye kuba atuganizana cyane cyane ku kazi kiwe canke no kwizina giwe ndakwakiriye urakoze cyane kunyakira muri televiziyo ya World Vision TV wisanzure kabisa wumva amahoro kabisa amahoro ndafise bana ko ibintu bimeze neza klima y'Ubujumbura yumva gute klima y'Ubujumbura klima y'Ubujumbura nayumva gute imeze neza bana ko yambaye n'amasengre kugira ube aleze tugusabe ubanze widondora abantu bose bari kwaradukurikirana kuri World Vision TV hama tubandanye kuba tuganira kandi tuzinanye murakoze amazina ni Alvin Ndagijimana ariko indi ushaka Alvin Ndagijimana ariko je ndakuzi hari kakandi kantu design why design Alvin design why akaye kantu design kubera iki design kubera nyene Imana yabishatse Imana yarabishatse hanyuma nawe uravuga ati ndavyemeye nanci ndabikoreramo ndabijamo Ndagijimana Alvin ni Alvin design yego Ndagijimana Alvin uri umwe mu basore je nkunda kubona kuri social media bakora ibintu novuga ko nabo bari muri art canke arimo artist ariko mu buryo bwa AI mvuze AI ni buryo bwa informatique ariko mu buryo buri intelligence mu buryo bwo gucreate iyindi art iza gufacilita aba artist kubera iki Arve yavuye muri bwa buzima bwa Ndagijimana aza kubaba umudesign bo burya buzima sinabuvuyemwo na wenda burimo gusa ikintu cyose secteur buri kurakoreramwo iraguha izina nabajya n'ujya muntu nyanga imodoka araronka izina ry'umushoferi kubera we karanyanga imodoka mugo sikasanzwe yitwa ndero naje ibi bintu byarampinduriye izina kidogo kubera ko ngo Ndagijimana design mbako ni Alvin design ndavyisanzemo ngene nkuko nawe ngene wisanze muri ibintu bikurambaza kugira twinjiye neza urabona ko Alvin design niryo zina kenshi benshi bakuzi ko mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose Alvin design taritwa design yitwa Alvin Ndagijimana no ku mpapuro zawe yabe zinzira canke izindi ni Ndagijimana Alvin Ndagijimana Alvin ni inde vyukuri ushaka tukumenye neza Ndagijimana Alvin ushaka kumenya neza ni wewe nyene ndakumenye neza Jenny Alvin nyene uri kubona nga wavutse nganuko wakuriye wakuze nganuko bagohetse nganuko uvuze kumenya sinahuye neza donc ushaka kumenya mu nzira iyihe bimeze gute kugira tuze kuba twinjira mu buzi bugiye butandukanye urazi ko tuba dufise aho dukomoka dufise inkomoko dufise aho twavukiye turakura nivyo sindakubusavye umbarira ahantu wize ariko ahantu wagiye vyibuze ibihe wewe wavuze ati nk'ubu Alvin design cyangwa Alvin Ndagijimana bakubwiye ati wivuge bya bintu nyene nk'umuntu ubona ati no kwivuga cyane nivuga amazina amazina wahaje kandi aho kuri Alvin design hari amazina umuntu urajya mu rubanza abantu urabona bivuga amazina wangabiye bishaka ngo ngaho nawe ni wivuge wafura jewe ni Alvin nyine Alvin nyine ubona ngaho imbere ya kamera yiwawe ndi umuhungu nkuko bibona ndabibona umusore bakunze muri kamera dukurikirana ariko arambesha ngo ndabibona mwe murabibona ndi umusore ndakirondera nyene ngaha mu gisagara cy'iwanyu cya Bujumbura si ciwacu ntiwanyu muto ama wewe waraje uza since ko we urimvukira Bujumbura canke nawe waje just ndi umunyabujumbura ndagusabe umbwire umunsi wa mbere wisanga Bujumbura byari bimeze gute iyo history bo muri sansiye ko sinara mu buryo bumeze gute ari kwisanga Bujumbura havuga ati ni Bujumbura kabisa aha niho ngiye kuguma kuko ndabizi ko turagenda tugakora ingendo ukavuga ati hano ndahaje ariko numwanya muto nkagenda muguye umunsi ndemeza neza kuba mu gisagara ca Bujumbura nivyo ego Bujumbura ndagusavye udusangize abantu ariko aradukurikira bo nibaza ko twogira ko kubera ko n'ubwa mbere twarazi Bujumbura ikije ama vacances ryari wisanze Bujumbura ntahantu itereye iwawe ukorerako
Bon, 2019 Mm. 2019 noneho ko ubu ndahari nyine ndi Alvin. Alvin, ico gihe ushika i Bujumbura we byari bimeze gute? Byari bimeze gute? Mm. Byari ibintu biyobeye. Eh. Bo mugabo pana biyobeye nyine complètement mugabo nkuko nyine usanzwe uzi Bujumbura umaze kuhaza nta bintu byahatari babirimo gusa nyine bivana n'ico kiba kikuzanye cyangwa n'ibyo burimo. Yeah. Ku bwawe reka nkubaze i Bujumbura ico gihe uhaza urafise ingene wahaje kandi wari ufise target. Yeah. Iyo target ndazi ko nubu abariyo usanga bamwe tuguma twirukanga nayo. Gwe Bujumbura uyifata nka gute uyifata bavuze Bujumbura wowe? Ni umugwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Hari ikintu ushaka. Bo i Bujumbura je ndafata ni hamwe mu hantu kuri jewe ariko haramfasha cyane gushika none munsi bibaye n'ibyo ndimo by'iwanje. Muri make Bujumbura ni second home. Yes. Niho ahantu uba kandi umwanya munini. Second home kubera n'ahantu nguma umwanya munini yani niho nirukira niho ndonderera nyene nawe urabizi. Tugaruke kuri rya zina ry'iwani Alvin Design. Ndakubaze gato we design bavuze design kuri Alvin Design niki? Kuri Alvin Design ni ikintu kinini ya cyane. Mu bintu cyane nubaha havuye abavyeyi n'Imana igizwe ririmwo rirakurikira cyane. Ni ikintu gisigura gifise meaning nini ya cyane kuri jewe. Yego. Alvin Design tuvuze design ni ikintu kinini ariko nkubaze wiyise izina design canke Alvin Design ndakubaza design iri mu bigutunze canke? Yego. Irantunze kandi cyane. Izina Alvin Design haje ko ka design kubera nivyo washaka kuba ubamwo nubu nivyo ubamwo umwanya munini bimeze gute? Bo ako kaje nyine nkuko naravyumviye ndagashirako kuko jewe uretse na design ndi mu photographe ndi mu videographe mugabo nyene design ni yobo jinkoni yicu nimo mbona bati ni Alvin Design nico zina ntegezwa gukoreramo mu ibintu ndimo ko nico kintu mu mwanya munini ya paraporo y'ibindi byose. Nico gigutwara umwanya munini bisigura iki? Bisigura ko ariko kazi kiwawe byuko na kazi kiwanje niko kantunze. Vyukuri iyo bavuze design n'ubuzima bugiye bwagutse ugasanga rimwe na rimwe ugenda urizegwa na baba artiste usanga bafise izina rikomeye nka Alvin Design wagiye gute kuba wisanga muri game yo gukorana bajya ba artiste tuzi? Bo ikintu cyose ni intango uratanga ugakora mu nyuma ukabona amaresita. Nibaza ko naragwanye narakoze igihe kininiya gushika abana nizo confiance ndaziganya ku bantu. Yego. Ni Alvin Design novuga ko yagiye kubagaragara cyane inyuma yo kuza mu gisagara ca Bujumbura. Bavuze umuco canke bakavuga Santa we ku bwawe ni? Bavuze umuco canke Santa? Umuco ubwe muco nyine tuvuze umuco media sinzi kari umuco media canke umuco media. Yeah. Oti bavuze rero Santa na umuco media numvike ndafata gute? Bo bavuze umuco media ni kibanza nubaha cyane. Cyango giti. Bavuze Santa ndamufata nk'umuntu niwo muntu qui m'a fait confiance pour la première fois kugira dushe gukorana. Nibaza ko ari umuntu yanyugururiye imiryango mwi kariyere yiwanje kandi ndamushimira ndamwubaha arabizi cyane gose. Ndamufata n'umuntu dasanzwe kuri jewe uretse no kuva dugita gukorana gushika no munsi ari hafi yanje cyane. Abayifuza kumenya ibintu by'iwanje cyane. Rero Santa n'umuntu asikuri ikintu kinini yakuri jewe. Ariko iyo ugiye kuba uraba umuntu vy'ukuri aragufata akagufasha akagushira ku rundi rwego gwe ku buzima bw'iwawe ubuzima bwa design ndavuga ku buzima bwa design Santa canke uburyo mwabayemo ubona wo muhamano tangaye kwijana? Ushaka kunteranya go? Oya n'umuntu nivyo ni wavyivugiye ko yagufashe ngo n'umuntu ngo nuhamano tangaye gusa ni mu bantu jewe mu bantu nshobora kumva ko no shimira n'igihe ntazoba ntagihari arimwo. Ku mpamvu izi kuko arikumva ko gushima usanga nyene ku mpamvu izi ninaza mpamvu datumye kundondera ataba Santa simba ndi ngahaje. Kandi abantu bashaka kwitara ukundi kuntu mugabo buryo umuntu aguhaye confiance bwa mbere mugakorana hari ikintu kinini
niyo mpamvu ndamufata nk'umuntu rero umuntu adasanzwe ni umuntu Kuri jewe, adasanzwe. kuri Alvin Design ni umuntu adasanzwe cyane yeah. Iyo twinjiye neza muri industry urabona ko muri industry bagenda bakenera aba design kandi nawe bakagira ko bakwiyumvira. Iyo wavuze ubuzima bwa artiste cyangwa gukorana aba artiste, ndavuga aba artiste mumaze gukorana benshi, harimo Rinoji, harimo aba Bface on the floor, harimo amazina akomeye. We muri industry gusangamwo creativity yiwawe cyangwa ubufasha bw'iwawe ubifata gute? Jewe ndafata nk'ikintu kinini ya kuri jewe kuko kiranyubakira brand kirampa agaciro mu bikorwa by'iwanje kandi kirananira n'inguvu ko n'abandi batari bagiye tuzokorana yego. Muri industry harimo byinshi bivugwamwo, ariko wewe ibyiza ubamwo ni byiza vya creation ya design, ariko ukabamwo no muri ma setting cyangwa ma setting y'ama video agiye atandukanye z'abastar. Ariko kandi sinzi we muri industry nimba uyirimo neza, hari umukobwa yitwa Nerinat. Nerinat, uyavuze Nerinat avuze iki kuri wewe? Nerinat numu influence yego birarangiye. Nerinat numu influence, ariko kweko mbaje Nerinat no ubushize hagiye kuba habaho circulation y'amapost amwamwe kuri Nerinat, ariko kandi ugasanga n'amapost aza kuba yerekeza kuba design canke ku buzima musanzwe mubayemo. We kuri Nerinat we umufata gute? Nerinat avuze iki kuri wewe? Nerinat avuze iki kuri jewe? Nerinat for the first time n'umuntu afite umutima mwiza. Icyo ndakivuze mugabo naho abandi bantu bamufata uko ndi kuntu James ko ndamufata kuri wanje uko bivanye nuko ndamuzi cyangwa namubonye. N'umuntu afite umutima mwiza, n'umuntu iyo umufise ikibazo aragufasha, kandi sinzi ko raba statiziwe statiziwe ikintu kimeze nabi direct arakivuga direct. Uretse n'ikintu kimeze nabi na tutovuga cyane ku byo bintu bimeze nabi no muri secteur arafasha cyane abantu bazimije abana umwitu yaragufasha kandi baraboneka benshi ko n'umuntu afite influence nini cyane, afite abantu benshi bamukurikirana. Rero n'umuntu afite umutima mwiza, je nafata ni mama wa taifa kuko akunda kubivuga icyo kintu nari ndacyemetse. Umuntu ari aratahura cyane, umuntu iyo umwegereye ukamubwira ikaze ufise aragufasha kandi aranacyora kwe. Nerinat aho uri hose usubira umutima, urabona uno mwana ingene ariko uyu musore aragukunda, urumva ingene agubwiye. Boy yacu n'umuntu yaronse n'idire arakubwira ati je nahaye nimero umuntu maza kuvyaranje mu byaranje hanyuma utera imbere. Umuntu ari arafise umutima nyene wiwe nyene. Ariko hari abamuvuga ngo ngafise umunwa muremure then ngavuga cyane n'ibintu bidakenewe. Abantu bose tubona ibintu kumwe, naho umuntu isi turimo rega pastor, nta muntu we kuri ibintu byiza ngo umuntu abishima, abantu bose babishima. Naho urabura kuri byiza igihumbi, hari abantu bavuga ati ujya muntu ahubwo yotuma apfa canke ibintu akora ntacyo bimaze. Rero ikura kora ibintu byawe byaba byiza canke iki, naho nko kote negative zirabaho nyinshi. Bijyakora rero abantu benshi babiponda even bivange naho n'ukuntu babifata. Abantu benshi babiponda cyangwa bakamuvuga nabi, mugabo jewe ibyo ntabyo no kwinjiramo cyane. Mugo umuntu wese afite ukuntu afata abyakira, yakira influence yiwe. Ku buzima tuba tubayemo hariho aba influencer n'ibyo mu buryo bw'amajambo, ariko namwe muri influencer abantu baba baraba amashusho yanyu. Iyo bavuze ukumva ko carrière ya design we kubgawe nk'umuntu, kumbe hariho abantu barishobora kuba ariko raturaba bakiri bato, kuko nivyo kera baratubwira ngo nitwe Burundi bwejo, kandi n'ubu nibwo tubayemo, kandi neza na neza tukibaza ko nejo ubwo Burundi tuzatubayemo. Ariko hariho bato yibara wewe mu mugayi wawe ivyo ukora bira influence abantu benshi, kuko n'ibintu jubganje nubwo nkuze biranyispira. Ariko nawe sinzi, ndibaza ko nawe maze kuyibona, yubaze kuba ubona nk'umuntu akubaza ati good kabisa kigoko umaze kuba ugiheza, ico wiyumva gute umuntu akubwiye ati vraiment good? Bo ico ni ikintu gikomeye muri no karere yacu dukora, ni ikintu gihamba. Umuntu akubwiye ati buryo iyo ufise projet ukorana n'umuntu kayiheza akubwiye ati ni fresh, urumva ko uruhutse mu mutima, kubera ko ni ikintu gisaba modification nyinshi, ni ikintu gisaba ubwenge bwinshi. Rero kugira satisfaire umuntu ukamukorera ikintu ashaka akagikima, ni n'urugamba ruba rutoroshe. Rero umuntu akubwira ati ni fresh, nayishimye icyo kintu nkoreye ni bon, urumva ko nyene nawe urumva ko aba ari ikintu gihambaye kuri wewe abakubwiye.
akajambo kamwe ku bantu we influence yaba abakiri batoyi canke abakiri bacishakisha mu no mwuga ijambo rimwe bababwira ni ijambo rimwe nuko even ibintu byose umuntu akora ashiremo ingufu cyane ukore cyane kabisa ushira Imana imbere sibyo kuko ibintu byose bitarimo Imana ntacyo biba bimaze ngo kandi ikintu Imana ifasha umuntu yifashije uzo kwicara ngaho wowe ngo Imana ngira bibona ngo uzomfasha bakore cyane bashyiremo ingufu nyinshi kuko nta kintu kimwe kizanye kandi nibaza ko iyo umuntu yakoze cyane arabona result rero ntibacike intege bakore peu importe muri design peu importe ibiki mugabo ikintu cyose nugushiramo ishaka nyine ugakora yeah. Alvin Design we wagiye kuba ugaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye mu mwaka wahera wa 2024 narabonye amaposte yawe ku ma social media zawe mu mwaka uheze we umwaka wa 2024 wobuha ikihe gicapo niye profile woha umwaka wa 2024 igicapo no wuha wari umwaka nuvuga narose experience nini ya bivange n'abantu twagiye turakorana cyangwa bivange n'ama projet amwe ntasheme kuvugira nga byarankujije 2024 yarankujije muri no career yanje ndimo yego bavuze ngo witi zina wowe witwa erihe zina kibazo Dawiti zina kuko nk'ubu hari ibihenye nuba mukavuga ati yari introduction ubu rero ewan ninje neza mu kazi voilà wewe ico witi irindi zina kuko hari ukuntu tuba tubayeho kama wibaza ukiyevali wawe ubwi wawe ukavuga ati sha uyu mwaka hari rindi tafari nashize 2024 no mwaka navuga ko oye chikezo tukireke witi zina tukihoze shaka baturoge wewe abantu witi zina Alvin Design tugarutse mwuno mwaka urabona ko ni umwaka vy'ukuri uri kuraboneka utari kuraboneka mugabo ni mu bihe usanga mu bihe by'intango z'umwaka usanga ata bintu benshi abantu baba barimwo ariko kagenda ugaragara madira mwamwe ari kashe uyu mwaka kubwawe ubona gute afatira ari kashe gute kuko hari ibintu byinshi n'amakontra menshi atajagaragara hari ibintu nk'ibintu ntakwiye gushira hagaragara kubera ko abarama banga akazi bivana projet mamwe hena muri contrat birimwo mugabo nyene bivanye no kutagaragara cyane nibaza ko ta muntu arandondera ngo ambure turafise ama contact turafise ama page turaza ziwanje bazironka turaza kuzibaha ariko ndakubaze nk'uyu mwaka uri kurawura wa 2025 Alvin Design afise plans zihe muri mu kazi mu buzi asanzwe akorana cyane muri design plan ifise nugukora cyane nibaza ko yacu niyo plan ifise gukora cyane kurusha uko nahora nkora yo bakubwiye akazi kariko kose kuko uri umuntu ari performer yaba muri video cyangwa muri photography akazi kariko kose bavuze ati bazanye gutoramwo akazi kamwe muri ivyo byose ukora kuko byose uri performer kabisa urabishobora muri ico gihe gutoramwo akahe kazi boje no bitora byose kubera ko byose ni ibintu nkunda cyane sinumva ngo kimwe ndakiretse ikindi ndagitoye no bitora byose bizigura wote gushize muri jiri ya Miss Burundi we ko bose babatora bose no batora kuko bajya abakobwa ubona reka Jetse mbona ikintu none kwanza je abantu bari muri ibintu bya Miss Burundi burya iryo jiri birakomeye kuko ndavye nk'abakobwa bari muri rya evenement simoro ukuramo no wosigaza turagiye mu bibazo bimwe byo kwidagadura ariko na cyane twinjira mu buzima buba busanzwe we bakubwiye nko gukora nka design z'ubuntu uvyakira gute wiyumva gute vy'ukuri wozikora ntazo nokora notumana gusohokana nkagutwara mu kabaro kaje kanwa mugabo kumva ko nofata umwanya wanje ndiko ndakora ikintu kitaza kumpemba yego sevre ama service arabaho kandi nta muntu aba adatanga service mugabo kuri jewe birangora ico kintu kirangora gose naco nokora no Alvin Design niye ntara canke province wumva nyene ukunda muri zose intara nkunda intara ya Gitega kubera iki intara ya Gitega kubera iki utubaze umuntu witwa Adams azakubwira impamvu
Adams ahantu uri arakunteje bo kabisa ya Gitega yene ni ahantu heza haryoshe ku niho usanzwe uvuka oya je siyo mvuka none wakunda kubera ari Niho hagati mu ntiwakunda. gihugu ko ari province Kuba iri ari hagati hafi. ya bantu muri ko muratura ndaza kubaha inimero za Alvin mu mubazi impamvu kuko aravuze ko atari umunyagitega mugabe intara ya Gitega arayikunda cyane Gitega mba ni umugwa mukuru wa politike mba ngene n'ahantu hateye imbere cyane kubera ko utavuga Araryoshe. Bujumbura ko ari umugwa mukuru wa Bujumbura commercial Bujumbura ngene the first eh mugwa the second cyongeye nture muri ntori Gitega wotora Gitega yego bavuze igihugu cy'u Burundi kuri wewe niki igihugu cy'amata n'ubuki n'umuvyeyi kandi wa twese yes iyo bariko baravuga nk'ibintu ukunda mu buzima ukuyemwo famille mbwira nk'ibintu bitatu ukunda mu buzima wumva ati kabisa ibi ibintu bitatu nkunda mu buzima havuyemo famille mba no kuvuga famille deja yavuyemo tadora kuri 4 ndakunda kuvoyage icyambere kuvoyage ndakunda gufungura cyanyuma none bimeze ndakunda iyi career yanje ya design Yego. Abana bihangana uretse ko ngana kubwire gute nanzi ko mbwira ati ndakunda abana ari n'uranka abana wewe urumva abana bazi bwa kana twiyegereza abana abana batwegera abana yavuze abana bantu mumva n'umwana okimunitwa umwana kuva ryari gushika ryari oya umva mugenzi wawe muhakwa kwitirana Alvin Smith arakubwira ati je kabisa nikondera ivyana kandi akabikwereka ariko arakubita iburi ariko akubita iburi nyene dukunda ibitandukanye mugo je uvuze abana numva nyene kari abana batoyi bagenda baga abana n'umugisha nako umwana gute uvuze Alvin Smith cyagaruka kwa kano kantu mu byo wavuze ukunda wavuze ko ukunda no gufungura hagati ya Alvin Design hamwe na Alvin Smith hamwe na Mutima Comedy uramuzi muduga ngo ndarya uramuzi hamwe n'umutipe yitwa Swaga murabo nibaza ka agenda wanyuma cyane nibaza ko muri yo class magendo wanyuma mwa abantu basuvutse kubera ko bishize mu kibazo cyanyu ni kubera nyine nturabona ama video yabo none baye barafungura vraiment kandi nyine cyane mu bibazo biri ouvert ndakubaza gwe nka wewe Alvin Design inyuma imbere y'imyaka 3 mu myaka nka vision ya 2028 canke vision ya 2029 par exemple we wibona nibaza ko aho nibona hose ngo nibaza ko Imana niyo habona kurusha jewe ni aho nibona nibaza ko cyo ni kibazo ntumva nto kwishura yarukwiyumva biri imbere twe tubona ibyo no munsi imbere Imana niye hazi uyu mugabo yamana plan nk'urashaka kumbaza ati nyuma y'iyo myaka 3 uzaburi ushobora kuba umupapa par exemple ushobora kuba umuboss why not ko umuboss ushobora kuba uri umuntu asigaye akora nka design ziri mondial pana zazindi nyiryo mu gihugu turakoze East Africa barakuzi mwaratanguye kuzikora nikubyo mugabo hari kwimva mu myaka 3 tukavuga ati par exemple nzoba n'umuboss mu myaka 3 nzoba mfise Alvin Designers bari brand nini ya izo mfise aho ikorera hayo mfise n'abantu nkoresha biwanje why not inyishu mu bibazo ngenda gukubite ni we uno canke yes or not canke ego canke oya Alvin Design arajya kabenz bo nkikandaka yatavyonze mugo ndakazi nako noye inyishu ni yes no Alvin Design arajya kabenz ndakaje lego menga yivuye kure Alvin Design ari mu rukundo ndi Bujumbura bana muri ko muradukurikirana uranyumvira inyishu ariko izi nyishu zijana ndi kumubaza ngari mu rukundo ngo ubu ngo yibereye Bujumbura mbo je rukundo ndarufuye ne basi Yesu narakomfuse umutima mwiza jewe abariko yadukurikirana bumvise ikibazo nabajije inyishu n'inyishu za gutanga ni we uno Alvin Design ari mu rukundo oya Alvin ntari mu rukundo nabyo ndiri kurana nabyo
bantu muri ko muradukurikirana uranyumvira Alvin Design ndagushimire cyane Alvin Design ku bantu bashaka kuba babona kuri platform je ndagukurikirana kuri Alvin Design ariko ukaba ufisa n'ayandi ma platform n'amanimero yiwawe mu kazi uba ukoresha ndagusabe wibwira abantu ariko baraturaba bagukurikirana ku ma page yiwawe bikunze nimba utanga n'inimero iri private canke basanga ko nimero yawe babashe kuba bagukurikirana nimero okay turafisa ama platform dukoresha hariho Instagram na Facebook na vuba ndagira na site naza ko bizoca byoroha cyane abantu badukeneye ko ibintu byacu neza tuba dufite site ndazi ntagiye kinini gisigaye nimero ni 69 712 484 umuhungu arabataye imwe nimero ariko platforms ziwawe witwa ni Alvin Design kuri Facebook hamwe na Instagram. Alvin Design reka ndagushimire cyane. Nenda gushimiye cyane. Akajambo kanyuma ku bantu bari ko aradukurikirana unayibutsa gukora sabona. Abantu bari kwadukurikirana bagende bakore subscribe kuri White Vision TV. Bagire sabone kugira bazarabone ibiganiro bicako. Kugira ngo bashe kubona ibintu byinshi kuri notably update. Yes. Alvin Design nkundenda kwipfuriza iterambere nkuko ari indoto ziwawe je ndakwipfuriza iterambere inyuma y'iyo myaka 3 ndagukeneye ufise brand kabisa yitwa Alvin Design ariko kandi uzugire nibijya amafaranga yiwawe. Amen ndagushimiye cyane. Imana nkore guhezagire. Nawe guhezagire cyane. Merci beaucoup. Alvin Design abikora neza. Je ndamuzi ariko ndamuzi kuri ma platforms ariko uyu munsi ngiye kuba ndamumenya ushaka kumukurikirana ija kuri Facebook na Instagram wandikemwo Alvin Design hama tubashe kuba tumuteza imbere na cyane ukunda usigeho na suive canke follow guco uzomufashije. Je nitwa Pasteur Nahimana niyo mazina yiwanje, nitwa Timote canke unyitwe Israel Hanga Ry'Imana ayo niyo mazina yiwanje. Please ama section nkaya tugiye kuba tuyakomeza nibazo na cyane ku bantu bafise ivyo bakora igihe cyose bizoba bikenewe cyangwa ukaturondera we aho uri hose ubandanye tugira icizere wumve neza ko ushobora kudutuma kari cyo ushikiriza hanyuma ukagishikiriza abantu uko bagiye batandukanye. Nivyo abajene bari mu maproje ariko ayo maproje akenewe gushigikirwa. Akora design, akora photography, agakora videography ariko bikaba ari ibintu by'ukuri byubatse society canke ikibano tubayemo na cyane isaha igeze ugasanga ivyo byose turabikenera. Ndabashimiye cyane rero jewe nta kindi no babwira ni gukora sabone please hama ushaka kunkurikirana jewe ugende ku ma platforms zose zo ndakubwira wandike ko Nahimana Don Pasteur haba kuri Facebook canke Instagram hose nuko nyene kuri TikTok uwongere ko OG official aho uhita untora. Ndabashimiye cyane aho muri hose rero mwubahwe. God bless you. Ciao.